twavuze ku njye n'inkino bizohuza navanga inkino zohuza abakunzi b'u Real Madrid na FC Barcelona n'imyemenyerezo baratanguye twaravuganye n'abasanzwe baserukira benshi bafite amasosiyasiyo nk'izo ntara nuko hazoba guhiganwa haba twavuzemo ikintu cha grande finale nuko hazoba finale haba ku rukino rw'umupira w'amaguru ndetse haba kandi novuga ngo ni higano twisagaho kanje byo kuririmba ku bijyanye n'inkino twaregereye ishiramo ry'umupira w'amaguru hano mu Burundi FFB turafise abo tuzokorana nabo bazodufasha kuko mwizo ntara mu ntari mwimwe bazotora Remeyere ndavuga beza cyane kurusha muramubona nibo baratora Remeyere bigenje neza nabo bazotorwa mu iryo higanwa ku buryo hazoba beza cyane ku ruhande rwa Real Madrid ndetse na beza ku ruhande rwa FC Barcelona hama kazokina grande finale ngaha i Bujumbura cyo kimwe muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kuba ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya 6 hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Nkuko mubibona no kuri Bandehor ni evenema izobera mu ntara 5 mu ntara shasha 5 zigize igihugu cyacu cy'u Burundi hariho Bujumbura, Gitega, hakabaho Buhumuza, Burunga ndetse na Butanyerera. Rero kutwagiye gitunganisha twashise event hazoba ikintu ngo ni birori bitandatu. Hazoba n'amahiganwa ko mwavyumvise hazoba harimo igisata cinkino ndetse n'icimico nakaranga. Kubw'ivyo rero byo biteguwe nuko ubwa mbere hazobaho koorganiza match nkuko yabivuze hari waseruki radio kuva radio itanguye ni radio yakunzwe cyane haba na cyane mujanye n'inkino turakunze no kubona kandi no Samirizi yarakunze no koorganiza ibijanye n'inkino na cyane zihuza abakunzi abimi bikomeye cyane Buraya ba FC Barcelona ndetse na Real Madrid. Kubw'ivyo rero akiri ibintu byasabwe cyane n'abasanzwe bakurikirana iyo Samirizi PJ Classic FM. Kubw'ivyo rero twiyumvira natwe ko dukorera ku cyumviro cyabo acuko muri zo ntara rero ko ari 5 hazoba n'iryo higanwa rizokunza navuga ngo rizohuza abakunzi biyo migwi muri zo ntara abakunzi mu wa Real Madrid ndetse n'abakunzi mu wa FC Barcelona. Hama inyuma yaho nuko kandi mwakino gikwa twashise event apare bino navuga ngo y'urukino nuko kandi hazoba nihiganwa ry'abaririmbyi twise agahogo kanje nuko aruko navuga ngo kurondera impano shasha mu baririmbyi bakiri bato kuko no munsi turabona n'ivyo abastari mugabo nabo bari bato mugabo natwe niyo mpamvu tuvuga ati navuga ngo duteguye nino evenema tuzoshobora rero kumenya mwizo ntara ni bande bafise izo mpano kugira ngo dushobore kubashira ahabona. Rero aco tunganije nuko twavuze ku njye n'inkino bizohuza navanga inkino zohuza abakunzi b'u Real Madrid na FC Barcelona n'imyemenyerezo baratanguye twaravuganye n'abasanzwe baserukira benshi bafite amasosiyasiyo nk'izo ntara nuko hazoba guhiganwa haba twavuzemo ikintu cha grande finale nuko hazoba finale haba ku rukino rw'umupira w'amaguru ndetse haba kandi novuga ngo ni higano twisagaho kanje byo kuririmba. Ku bijyanye n'inkino twaregereye ishiramo ry'umupira w'amaguru hano mu Burundi FFB turafise abo tuzokorana nabo bazodufasha kuko mwizo ntara mu ntari mwimwe bazotora Remeyere ndavuga beza cyane kurusha muramubona nibo baratora Remeyere bigenje neza nabo bazotorwa mu iryo higanwa ku buryo hazoba beza cyane ku ruhande rwa Real Madrid ndetse na beza ku ruhande rwa FC Barcelona hama kazokina grande finale ngaha i Bujumbura. Cyo kimwe no kubaririmbyi
bakiri batubazeho amakritere ngaha akuko ngaha turi kumwe novuga ngo na president wa Jiri nabaraza kugira icavuze nuko kritere zo kwiyandikisha nuko bitanguye ubunyene butuvugana uyu munsi cyambere nuko uba uri umurundi canke uri umurundi kazi hama ukaba uri hagati y'imyaka 14 na 25 imyaka iri hagati ya 14 na 25 hama ikindi nuko uba udakurikiranwa n'ubutungane ikindi kandi uko bufise amagara meza hama ikindi kandi nuko ubufise niyo mpano hama uko bizoca bikwirikira rero nuko umuntu wese azoca yifata video haba na kamera cyangwa na telefone uko ariko kose ashobora gukora uburyo bwose yokoresha kugira ngo aronke video itarenza umunota umwe n'amasegonda 30 haba ariko araririmba indirimbo yiwe cyangwa subiramwo indirimbo y'undi muririmbyi hama kaca yirungika ku nimero ya WhatsApp ya 68 36 34 nibaza ko tuzasangiza tuzakira groupe ya WhatsApp kugira ngo muze kuronka zino affiche hama hejeje rero kurungika nuko harimwo 30 bazoba selectionné niyo Jiri hama bakibashigwa ku mbuga za PJ Classic FM hama abazoronka like na view canke zya zakunzwe n'izarabwe nyinshi arizo 30 zojashishwa kuri ugo rubuga rwa PJ Classic FM hama tugeremwe izo ntara uko bizosha bikorwa nuko rero Jiri zoba ifise gikorwa ca audience cy'ukubumviriza hama tukaja dutkuramwo batatu baserukiye intara tuvuga ati abanibo beza bazoza muri grande finale aha i Bujumbura abo batatu rero niyo bazoca baja muri finale hama Jiri nico gikorwa cyayo nibaza ko nabo baza kuronka umwanya wo gushikiriza aho ni ku ruhande rw'abaririmbyi muko bitunganije audience ibaye inyuma yaho hazoba hashara ya match yahuza ya migwi hama uhejeje no ngaho muzo ntara hazobaho kwambikwa imidari ariko kandi nuko inyuma yaho hazoca haba babaririmbyi imbere performance ko hazoba ari sound na stage kugira ngo imbere y'abafana ko muri Jiri bafise pourcentage bazorabira ko nimba ari réseaux sociaux hama nibice kandi by'abantu ze nabwa bya Jiri imbere nimba bara public ico ni nabwa ni gikorwa ca Jiri hama bahejeje rero hazoca haba rero guprograma babandi hama umuririmbyi nka Brenda Ambassador aca akora performance nabwa ngo ashushe ibirori uko niko bitunganijwe hama nuko finale nuko ngo navuze hari abadufashe umugongo afashe umugongo kino gikorwa nka oha group ndetse na Bubet nuko ngaruke kuri finale cyane finale nuko haba kumugwi canke umuririmbyi azoba uwambere azotwara ihiganwa ry'abo gukanje ndetse ni twase event ku kurande gumupira maguru nuko bazoroswa imoto ya moto maseri yo muri ngaha muri oha group azoronka imoto hama si moto gusa ni moto zoberekejwe niba hasha gukora zifise moto atagatoro ni atari iyo bahasha zoshira kumufasha no kugura gatoro kugira ngo ashobore gushika mwina cyangwa utundi kanaka imoto rezo biri kumwe niki niba hasha hama kuri batatu nabwo ni batatu muri finale bari batatu wa kabiri wa gatatu bazosha baronka nabo ibahasha gusa hama kurande gumpira amaguru uzotsinda azotwara igikombe haba nyambari FC Barcelona cyangwa Real Madrid nabo nyene bazoronka imoto aco kimwe niba hasha hama uzase muri finale nabo nyene kwa ko bo bari imigwi ibiri azoroswa nabo nyene bahasha hame n'igikombe ndetse n'imidari haba kurabo bose kore niko bitunganijwe tuvuze twashitse rero ni ya mperekeza nziza yo gushikana umwe wese canke kumuha umwidegemvyo mu migambi yiwe rero nico gituma muri uyu mwaka ubona ko twashizemwo mw'ivyo bisata bibiri ndavuga inkino ndetse no gushigikira igisata c'abahinga ibikorwa mvabwenge uruhara rero rw'iradiyo mw'uyo mugambi nugutanga umwanya wo gukorerwamwo ivyo bikorwa na cyane ko aho ico gikorwa kizoba kiriko kirakorerwa hose isamirizi PJ Classic FM yiteguye kuhashikana ivyuma abamenyesha makuru ndetse n'abahinga b'ivyuma kugira ngo baze barashikiriza ikibirira guhera mu ntango kugera mu iherezo ry'igikorwa kimwe kimwe
ni nayo mpamvu mwumvise ko kuri grande finale canke ku musozo wa twashitse event umuririmbyi azoba uw'umwaka azohabwa imoto iriko ibirangantego canke ibicapo vya Ora Motors y'ubwoko bwa Master 159 ariko kandi no mwiyo migwi nkuko coordinateur yabivuze mu ntara zose tuzocamwo hazoba harimo komisiyo rikirategurwa izova mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi izotoramwo abakinyi 18 bigenjeje neza muri buri mugwi wabo wa Barca canke wa Real Madrid. Abo rero 18 ku mpande zibiri batowe mu gihugu nibo bazogira equipe nationale izoza guhiganirwa iyo moto nyene kuri ETS Kamenge kugenezo ya 30 z'ukumunani. Rero nce ngaruka hambavu y'inimero batanze y'ukwiyandikisha canke kugira icubaza 38 36 34 34 kubakoresha imbuga ngurukana bumenyi ushaka kwiyandikisha urashobora no guca kuri Google ukandika agahogo na Ora Motors bifatanye akaburungu Ora Group akaburungu BI maze ugaca winjira ucubona ibisabwa byose kugira ngo bishobore kugenda neza. Niyo ntumbero nyene mwumva ko nizina abiciye mu gisata c'abahinga bikorwa mvabwenge canke abaririmbyi twaciye tugita agahogo na Ora Motors nk'umufatanya bikorwa w'icubahiro mwico gisata. Ariko kandi dushimire na Bubet na cyane ko tumaze ikiringo kirenga umwaka ari umufatanya bikorwa w'isamirizi PJ Classic FM biciye mu biganiro vy'inkino. Rero nabo nyene barashinye ko twojana muri urugendo maze bagashobora gushika mu ntara zose zagutse z'igihugu maze bagashimangiza ibikorwa na cyane ko basanzwe banafise naho bageze. Intumbero nyamukuru naje mvuga intumbero nyamukuru bwa mbere y'isamizi PJ Classic FM, intumbero nyamukuru yatwashitse event harimwo guhuza no gushigikira urwaruka rw'u Burundi biciye mu ngabirano zago kugira gwerekane ivyo rushoboye no kubaka amahoro n'iterambere. Intumbero zidasanzwe nazo harimwo gutora no guteza imbere abaririmbyi bashasha hamwe n'abakinyi b'umupira w'amaguru, gutoza ugwaruka gukunda igihugu, kugira ijambo no kwitanga mu muryango. Harimo kandi mu ntumbero zidasanzwe gushiraho ubumwe hagati y'ugwaruka, abategetsi n'abashigikira amahoro n'iterambere. Yindi ingingo idasanzwe harimo gutanga karyo kugwaruka ruri mu ntara n'ibisagara byose mu kumenya uko go kwigenza mu kwitwara neza muri gwa rugendo rwo kubungabunga amagara yabo. Icerekezo cimbona kazoza vision nuko twashitse event izoba ishure ryo gutegura no guteza imbere impano mu Burundi. Abaririmbyi batsinze bazofashwa mu bijanye na studio promotion ndetse n'ibindi bikorwa bijanye no kuyubaka ku muririmbyi. Cyane kubona ko dufise n'uzo ogenda nka brand ambassador wa evenement ariwe Melanin Boy, nawe nyene urabona ko ari ingabirano shasha. Hari gihe azogira ukabona ko ariko barakorana n'indirimbo. Mw'ivyo byose ni integuro turiko turagira na cyane ko uzobo wa mbere nkuko coordinateur yabivuze afise gukorerwa indirimbo n'amasanamu meza. Muri vyo harimwo gushirwa kuri pancarte izomanikwa ku cicaro gikuru c'isamizi PJ Classic FM, ndetse anashirwe kuri pancarte izomara umwaka imbere y'icicaro gikuru ca Ora Group ni mu nyubako ya Ora Market. Abo bose umuririmbyi w'umwaka ndetse n'ikipe y'umwaka bazomanikwa mu kiringo c'umwaka mw'ivyo bibanza bibiri tuba ashikirije. Abakinyi 18 bazotogwa muri buri mugwi hambavu yiho bazohabwa inyigisho kugira ngo kuko hari abakina inkino nk'ukwiryohera, ariko kandi abahinga muri byo bazobereka
vision iri mwiyo secteur na cyane ko benshi banabibona bamwe bamaze kugera ku ntambwe idasanzwe. Tuzotanguza twashitse talent label izofasha impano zatsinze kuja ku rwego mpuza nizera ko indinganizo nyamukuru twokubanda ko yariyo, ariko kandi ndangiza shimira Imana muri rusangi, shimire leta y'u Burundi bice mu bushikiranganje butandukanye, muri bwo harimo ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, ariko baradushigikira mwa kino gikorwa cyane ko bazoduha n'abazoduherekeza kugira ngo igikorwa kigende neza. Dushigikire ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino n'imico kama, dushimire ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, dushimire meri ya Bujumbura ndetse n'intara zitandukanye cyane ko mwumva kuko ubujejwe gutuma tumanako amakuru muri twashitse event yagiye atanga umuyoboro kubijanye nuko ibibuga byose bamaze kubiturosa kugira ngo twashitse event izobe neza. Ico nongera ko nuko twashitse event mu ntara zitanu, izo ziratangura isaha 4 maze irangira isozerwa isaha 2 z'ijoro, kiretse ku munsi wa final aho izotangura isaha 4 maze isozerwe ku isaha 3 z'ijoro. Shimire rero n'abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru aho mwaje muturuka, mura abubahwa cyane, mwafasha kanya muraza kugira ngo mushobore kuca musangiza buno butumwa. Tunabasaba kandi kubandanya mudushigikira runo rugendo dutanguye kuri gerezo rya 2025 ruhesha umwaka wa 2025 kugira ngo muzobandanye mudushigikira mpaka rusozerewe ku igenekerezo rya 30 kwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2025. Ikivugo ca twashitse event akaba ari duhuriza hamwe kandi dushikiriza ubutumwa muri rusangi twese. Mu gifaransa ni unir ensemble, transmettre le message ensemble. Nitugire amahoro, nitugire Uburundi bwiza, nitugire Radio PG Classic FM, nitugire itangazamakuru, nitugire ritavangura ariko kandi rutanga amakuru ku mwanya, nitugire Ora Group, nitugire Bubet, maze tushe tuvuga ati tubandanye twashitse ariko tunashike no mu bihinga itandukanye. Murakoze. Muririmvyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo vyanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kuba ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge, quartier Gikizi, kujya 6 hepfo ya lycée municipal Kamenge, aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi.